Banyakubahwa muri ngaha mwese bashinga intebe bapfasoni mu wese mu cyubahiro ciwe nagomba vuga ijambo atari rirerire cyane uko birebire tuko turayibona kandi turako turabinezererwa ryanje kubakengurukira cyane ngere mwitavye ubutumire bwo kuza muri ibi bikorwa by'inyigisho z'uburongozi. Ishure ryacu ryitwa ALU canke International Leadership University ni ishure kaminuza y'uburongozi, hanyuma rikaba ryagize amasezerano no gukorana na Global Leadership Summit mu bijanye no gushimikira canke guteza imbere ivy'uburongozi. Kandi turabinezerewe cyane rwose kuko je mvuga nti habuze uburongozi no kumenya kuragorana, no kumenya canke bita ubumenyi ntibukunda. Sinoshinga ntaye kubera ko umwanya ni mutoya, mugabo je mvuga nti vyose vyenena ku burongozi. Cyo tuzi nuko abantu bakeneye uburongozi, kandi uburongozi bwateza gutanga inyishu z'ibibazo. Mbega amashengero nta bibazo bihari? Mbega amashengero ko tuzi habaho ukutumvikana, ko tuzi mu mashengero yacu canke mu denomination zacu harimo uruntu naho uruntu tuva ko utazova mu bantu. Mwana imiburiburi ruhari rwateza gutorega umuti, hakaba kumbure urundi ruza mugabo urwambere rwahavuye. Urumva ko mfite teori ivuga yuko amatati atazokwigira baho ahera mu bantu, mugabo amatati kubera aje twita interactive canke aba aho abantu bari ntahera, mugabo ntaguma ari yayandi. Bisubira yuko umurongozi amenya ingene yifatamwo mu gihe havyutse ingorane canke itati irinaka. Urumva rero umurongozi niwe afati ya mbere kugira ngo atorere umuti w'ikibazo cadutse mwishira mu mwishengero. Ivyo navyo rero bikavana n'ingene umutwe wiwe canke yavyize canke yagiye mu maseminari nkaya, akamenya ati ingorane canke amatati sayo kutera ubwoba, ahubwo nayo kugira ico tuyakuyemwo. Kandi birikavuga ngo icuma ikarisha ikindi. Tere nk'abarongozi rero tubatumirira muri ibi vy'uburongozi nyene namwe muri abarongozi kugira ngo habeho gukarishanya. Ivyo rero bice bituma rero tumenye inyifa tugira kugira ngo dushitse umuhamagaro wacu Imana yaduhamagariye mu bikorwa yatujeje. Ibintu biturire mazi ko bikaze muri iyi minsi mugabo cyase siko byari bimeze. Ugasanga abantu dusa nk'abatangwe guta akaranga. Nuva rero hari ibintu dusa nk'abataye kandi ugasanga byahindutse ikibazo, byahindutse ingorane. Hari ikintu twize kuva kera kandi kiri muri Bibiliya cyuko abantu b'Imana dutegerezwa gukora. Paulo akavuga ati udakoze ntukarye, udakoze ntamira. No mu kirundi cyacu birahari. Mugabo ugasanga mu gihe turimwo mu nsengero iwacu turaba pastor mbabari nimba mubikora mu nyihanganire ndabivuge, twigisha abantu yuko Imana izoduhezagira. Si bibi kandi irabikora n'ukuri Imana no mwizigirwa. Ugasanga ivyuko abanyeshengero bakora bakiteza imbere, bakaja mu mashira hamwe agwiza umwimbu, bakaja gucafuza intoke, nimba ari ukuka amase, nimba ari aborozi, nimba ari abarimyi barimisha isuka bakagira amabavu. Ugasanga umenga mu bakristo
naho gusayanganira mbere nk'abapastori bamwe bamwe ugasanga aratumira abanyeshengero kuva kuwa mbere gushika kuwa Mungu kandi akaba kari aje nagiye muri sport ikindi gihe nciye ahantu numva umupastori ko akari abanyeshengero handi rusengero uyu munsi ngo ko mutitavye kandi umva siho bari umva ntibitavye mwaka wa umenga ntaco birabashikira ngo nimwitavye ikone cy'uyu munsi murumva ngo misi tumazemwo ngo dusenga ngaye imisi indwi ico gihe yavuga ngo misi indwi turi imbere y'Imana dusenga tuyambaza nagira ngo ivyo bintu byabigishije yuko uyu munsi muca muza mugaca mwiteye kwa vy'Imana ku mutima baramaze imisi indwi bari imbere y'Imana ni umunsi arabashaka womenga avuga nk'umuntu w'intege nke mugabo je ndabishira mu vyerekeye ingene abarongozi bishika tukaba abasindaye bazwa canke tukagira ubutamenya buzogororwa n'igihe tuje mu maseminere nkaya aho tuva duti hariho igihe cyo gukora kugira ngo Imana ihezagire ibikorwa vy'amaboko yacu none Imana izohezagira ibikorwa vy'amaboko yande utayasohoye sinzi ko mu nyumva ico ngomba kuvuga iryo rero ni riba ryariho kera mbwa yarazibijwe kumbure n'abamisiyoneri baduha imfashanyo zivuye hanze mu mashengero bamwe turazizi bakaguma baduha tukumva Imana yadukunda cyane gose baduhaye cyangwa ugasanga bivana n'imfashanyo washaka igihugu kirondera kera nimba ari muri Union Européenne nimba ari yonje y'abanyamerika igasuka amafaranga aho menga niyo batuvyaye ukamenga niyo badukunda kuruta uko twikunda tukira ko haba harimo inyungu zabo ibintu mwe n'ivyo ugasanga mu mashengero vyadufasha aha rero n'abarambiye nuko nshava yuko uburongozi buteza kubamwo ivy'iterambere tukamenya ko dukwiye gukora niyo mpamvu abarongozi bari ngaha hano babaza ibibazo ndazi ko ndonka benshi bambwira bati je n'ukuri agiye nkora amasaha arengeye ayo nemwe gukora ibyo ndabikunda cyane gose kandi yabivuze haya Onesphore gukora kazi canke gukora amasaha rero bene data bene wacu abo dusangiye ibikorwa by'uburongozi nagomba kubashimira cyane nyine mwitavye ibikorwa abatumira yuko hogira gishasha mukura muri ibikorwa muri iyi nama muri gukarishanya kugira ngo uburongozi bwacu uburongozi bwemewe n'Imana yaduhamagaye kandi bugire impinduka twumva Imana ishaka kandi buhesha Imana icubahiro natwe abarongozi tukumva tuguwe neza mu bikorwa Imana yaduhamagaye tuticuza ngo Imana warampenze ibintu wahamagaye sivyo nta bintu ushobora ndarushe bamwe bikatugwaza abarongozi bambwiye ati jewe no kuri nama ndi ku miti ya malaria kandi ngatinya cyo kwa muganga kuko bacabona ngo rupitega aragwaye agaca kumbure biba birebire mu masengesho bamusengera aragwaye bamwe bategera apfe n'ibindi gutyo bamuvurira muhira ati mbwa umunsi bampinduye ngahereza uwundi kuva ico gihe sindasohoka iyo ngorane urumva ko ari ikibazo mu burongozi nayo mpamvu uraje yavuze ati mu burongozi harashobora kubamwo ingorane yabivuze kandi murongozi bisaba ukwiheba yabivuze harimo no kurengera inyungu n'ibindi ariko ibyo byose biva nyine tuba twitavye ibikorwa nk'ibi bijanye n'ingene tuvyifatamwo kugira ngo dufashanye
bikunde dukore igikorwa c'Imana yaduhamagariye. Murakoze, Imana ibahezagire, mugubwe neza.